mwese bakunzi bacu ndabahaye n'ikaze muri aya makuru ategekanya ikirere cyo kuri uyu wa kabiri ni kwigenekerezo rya 2025 ruhuma mwaka wa 2025 mu gatondo hitezwe yuko hazokwa Kizoba arimo n'ibicu bike mu ntara zitari nke zigize igihugu cacu kiretse mu ntara ya Rumonge Imakamba mu Rutana hamwe no mu Cankuzo hategekanijwe ko hazoboneka ikirere kirimo ibicu vyinshi. Ahazoba hakanye gusumba handi azoba ari mu ntara ya Gitega hamwe no mu Kayanza ahitezwe ibipimo by'ubushuhe bizaba bigera kuri °C 14 ku muhingamo. Hitezwe yuko ahenshi hazokwa Kizoba arimo n'ibicu bike akavura gakenya kakaba kitezwe kazokwitegwa mu ntara ya Bururi hamwe n'Imakamba hongere hacemwo nibihe vy'izuba. Ikirere kirimo ibicu vyinshi citezwe ibubanza mu Kayanza hamwe ni Muramvya. Ahazoba hashushe gusumba handi naho azoba ari mu ntara ya Cibitoke aho ibipimo by'ubushuhe vyaho bizaba bigera kuri °C 32. Ejo mu gatondo hitezwe ko izuba rizoseruka igihe cy'isaha 12 zirenga ku minota 10 rirenge igihe cy'isaha 12 zirenga ko iminota 21 z'umugoroba. Nuko rero ni hana makuru ategekanya ikirere cyo kuri uyu wa kabiri agarukiye. Mwakoze mwese kuyakurikira naho gutaha.